none nibwa mukuru w'igihugu je nabaye mukuru w'igihugu ikizino cyonyene cyo kugikuramwo imiliyoni zitari munsi y'amajana 3 ku mwaka ikizino cyonyene je noroye ingurube natangwe ku ngurube zingahe zitarenga zine none umuntu yoroye ingurube gushikasha ku ngurube amajana 5 abakoresha amahera y'igihugu ingurube ntizivyara ugasubira ukazikora reka ndakubwira jewe natanguye kurima nkota abariko barabivuga uyu munsi urashobora kubabwira yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uburyo akoresha bene umuryango wiwe aramahera yiwe atanga arimo none je noje gukoresha igihugu ndayaterera abanda ngo badayaterera abantu ahubwo ndakura no muyo nimbuye ni kuvuga rero no munsi abarundi nibavyemere yuko turi ku ntango y'iterambere igicaniro cimbo Imvano cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani mu 2026 uyu munsi tubafitiye ikiganiro kidasanzwe aho tugira tuganire n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bibazo byinshi abantu bibaza bivugwa mu Burundi mu karere no ku mugabane wa Afrika ubona ko ari nawe aramutswa ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika muri kino gihe iki kiganiro mugitegurirwa kandi mugiye kugishikizwa na Siriake Muhabonaye Burundi mbanje kubaramutsa ndakuramukije amahoro muravye muri imyaka 6 byo mumaze kurangura mwovuga ko byo abinganiye biragoye ko umukuru w'igihugu avuga ngo naranguye ibi ahubwo baza ababona ingene igihugu kigenda igihugu ntushaka kuvuga ngo ikingo nakiranguye nko kumenga wo tuvuga uti caraheze murazora n'ibihugu bitunze cyane biguma bikora none uvuga ko ataco barakora barakoze yewe natavuga uvuye kuri iyi ntambwe gwashika kuri iyi byo byose uyu munsi sicyo kimwe rero urumva uburundi uti bwari bumeze gute mu 2020 ubu bumeze gute niho ubona uti ivyarangutse abarundi barabona kumenga ntibabona neza iyo baje nico ituma mu mvugo navuze nti turi kumwe twese birashoboka hariho nk'ibintu bitari bimenyerewe ibintu byo gukorera hamwe bugasanga amatongo bashize hamwe bakarimira umunsi umwe bagaterera rimwe bagasoromera rimwe nk'ivyo vyaratumye umwimbu uduga cyane ivyo byo kuja hamwe abene gihugu byaratumye umwimbu uduga ugwaruka gwari mu mwiheburo aho ciye hose hariho ururimbo ruvuga ngo ubushomeri murazi ko naciye nkoranyugwaruka gw'incabwenge cyane kugira ngo twese turi kumwe dutora umuti none ubwo bushomeri mbere niho twamenyeye no bushomeri cyari cyo kubera tugiye hamwe ubushomeri turamenya tuti no kuvuga iki ubushomeri twasanze sukubura akazi no kubura icyo ukora tuca turabazanya tuti none muri Burundi twabuze icyo dukora koko dusanga ibikorwa biruzuye tubikore rero uvuze tubikore bose bakumva bati dukore mugabo bagacabwira ngo umutahe nawe ntanguze iki tumutahe niwe wenyene ati naho jewe ndumva ko fisi ngoga mugabo hari akantu nkeneye niho twaciye tugira ujya mugambi wa payeje ubasahiriza ukabaha umutahe urabona bameze nk'abakoreranira wewe wungutse urasubiza bagaha urundi gwaruka bagaha uwundi hajya no mugambi mwiza cyane kuko nko ku mwaka ugira 4 gusa baranyeretse bavuga bati tujya tukwereke umwimbu twarose baraje baramara imisi kuva ku wa 4 gushika ku munsi wa Mungu bidagadura aribo birihira amahoteli aribo bigaburira birihiye amatike yo kuza niho bataye kombwa baterega hari hamaze kugira amamiliyari dubu urumva nk'ubu uravye no munsi urabona mugwaruka ko ari mu mwizero n'ubu tarashikirwa aravuga ati nzoshikirwe ariko mukuru y'igihugu tukiri ngaho mukuru muravuga ko gwaruka gwateye imbere ariko mu gihe tubona yuko muri ibihugu by'akarere ko mu soko bwa Afrika tunugwaruka rwinshi rw'abarundi ruguma ruhunga kandi urubaje ruga yuko ruhunga kubera ubukene nta uhunga intambara bakubwira ati duhunga ubukene none tuvahe rega tuva kuri zero narabajije none nukuva mugiye mu bihugu bitunze kurusha Burundi bihugu vyiza kurusha Burundi ntiyari igihugu mwabonye ciza kurusha Burundi bose bavuga ngo yango naco turabona none ivyo bihugu muhorombera kubera baza kwisumamwo reka rero ndakubwira sawa kwisumamwo kubera iki yanka kuri mu Burundi akaja kurima muri Tanzania nende yagiye kurima ni kubera iki ngaha turondera umukozi arima tukamubura
yagiye kureba mu Tanzania. Mu Burundi kuva kera gupagasa vyaramye murabizi. Umwe wese arashobora kuraba ingena ameze akavuga ati burya no kunguruza nkajya ntivyogenda neza. Mu minsi yahera bava ruguru bamanuka i Bujumbura ngo niho hari ubutunzi. Ubu nabonye bwaruka ariko ruva i Bujumbura ruduga ruguru. No kuvuga yuko mwene ibi bijanye n'abantu bagenda hirya no hino. Wewe ariko aravuga n'ubukene. Ariko arondera haruta handi. Ariko nk'abo baje muri Kenya, baje muri za Tanzania, mwavuze nk'abaja kurima, umuntu aje muri Tanzania yari kurima no ngaha. Ariko aho hacaza n'ikindi kibazo. Murabona baravuga ati ngaha umuntu arasaba umwavu. Umwaka ugahera ariha mugo ntaronko umwavu kugira ngo ashobore kwimbura. Ibyo rero benshi biratuma bacika intege. Urumva aho bijanye n'icitwa gukehanirwa kubera ababirondera baba ari byinshi. Nani ko kitwirwa turafata umwavu nawe ushotse Tanzania. Turafata umwavu abarundi bashoye mu Rwanda. None navyo bisigura. Ariko je ntibiza gutora inyishu wa munyagihugu. Ndagenda kubwira rero burya hari abantu bamenyereye kurya badakoze. Urabona nk'imyaka 12 twamaze mu magume. Uraza abantu bitwa bagira neza. Baraza bakabwira ngo ugaharura ibarabara nshaka kugaburira ndaguhimbya. Kumara iyo myaka urya wicaye. Kurya uze wige kurya ukoze. Ntugire ngo biroroshe. Hariho abantu usanga afise imyaka nka 60 kuva mu buzima bw'iwabaho atarigera ry'ibyo yihaye ategereza gusaba. Urumva rero uno munsi asanze kugira rya ategerezwa gukora acavuga ati ubwo nogenda handi ntaruta handi kuko uvuze nk'iki kijanye n'umwavu urasanga nk'ubu mudandaza agenda gatuma umurimyi ati genda wewe urabona ukeneye imifuko 3 akira mahera uze gusaba imifuko 200 iyo 17 ucuyimpa ndaguha 2,000 ndaguhemba kuri umwe wamene gihugu akagenda kazana iyo fumbire wa mudandaza akagenda kayinyegeza ashaka ko babandi bayibura hayo mazashiza kuyigurisha meshi. Nego hari ibintu muguma mugaruka ku majambo mukoresha hariho abagenda hanze muragaruka mu bati aba bantu n'abantu babanirwa badashaka gukora ari abarundi bamwe bavuga ati babifata nk'igitutsi ko abarundi bavuga ati twe turabakoze bakavuga bati gutwita ibinebwe ivyo bintu biratubabaza abo bo bavyiri. Hari umaze kunyandikira muri bagiye baje Dubai ngo ndagusavye untabare nkure muri akakangaratete ndimo nturi mubiki ati ndahwereye ati cyo ntabazi tike ngataha ati no bantomboye none bigenda gute ngorane ati ngaha ati baraduhenze ati dusanga tuje kugurishwa none wahenzwe nandi uri umuntu w'umugabo uzi ubwenge wicamba baje ngo naguranye miliyoni 15 ngo siga umugore n'abana ngo ndagenda ngo ndiko ndondera itike ngo ngiye kurondera amahera ntizo miliyoni 15 iyo uzifata ugacu zikoresha uno munsi ziba zarungutse ko je ndashaka kwereka je ahantu hari amahera imiliyoni 15 zifasha ukorora ingurube canke inkwavu mu myaka itarenga 2 ubufise miliyoni 30 mugende mubaze ababigiye ariko inkwavu mwarazivuze incuro nyinshi ariko uminga ubu yaba ya soko yazo canke ihinguriro ryazo bazorora umenga reka nivyo birimo ubwa mbere mbanda kubwira ntitwagwiza umwimbo none twari kwiga gushora kugira wige gushora ubanza kugira ico ushora je ndebo kubwa mbere tugitagura payeje ari abagiye korora inkoko nza numva bambwiye ngo twabuze isoko ariko murashobora kuvuga ko bwabuze isoko ngaho hakurya ibuvira barakunda kanya urumva rero nabantu twari twaramenyereye yuko ibintu vyizana ntitwari dufite ivyo dushora ntitwiga gushora urazora ababeshi baba badandaza umudandaza n'umukomisiyoneri niko ndagenda vyita kuko umudandaza adandaza ivyo mugwiza tunga yahinguye agacamo urugikana kumudandariza. Uri kuravuga nk'ivy'inkwavu je inkwavu uno munsi turashora inkwavu ziva mu nkitoni n'imiburi toni ku kwezi y'inyama oya iwanje je gusa. Ariko mwebwe ntimigiranye n'umunyagihugu babanyagihugu mwabwira ngo borora inkwavu meshi barahomvye nta bahomvye none ko bazorora burya rero twebwe ingorane kubera kujya kuntu twaciye mu kibazo gikomeye cyane tumara imyaka tugaburirwa twicaye hanyuma kugira wikangure utangure gukora uribuka inzara mu 2007 nari ministre w'intwaro hagati harabaye inzara nja kwiga ikivuyeko njasanga haje bita bagira neza bakujana mu ibarabara ukaharura ibarabara imiduga yabicamo ico bita food for work bagaca baguha ivyo kurya hari umunsi uri izina barigira batagusezeye none uja gusoroma mu ibarabara inzara kiratera no kuvuga yuko rero uno munsi hari uruharira hagati yo gukora no kudakora abaje hanze
cyarigiye maranje avuga niko babonye ubukiriro ntaho gikuru basume batahana nibagende jewe mbere narabwiye n'abantu igihe hari habari mu bagiye izo za Dubai yenda babwira nti mwebwe ingorane mufise ntimuzi no gutunganya ibisata byanyu none ko hari habavuga ko bashomereye bakavuga ko hariho abakorera bushake bari mu mashure bamwe bariko baranyandikira ngo je sinashikiriwe batanze kibazo kubera iki mutoca muduza bakabasubirira bajya abandi ko bagiye kuronka abo bandi nabo baronke ivyo ngaha bahora baronka hanyuma ujya wundi yagiye gupagasa igikuru arapagasa zane je nawe ngaya mugabe cyo ngaya no kugenda uvuga ngo ngurumva ngo mu Burundi ngo ni muri rudahera ngo urapfuye ngo inzarira twishe mugahari ubundi nawe ariko aravuga ati misoko none ni kubera iki banyarucara no munsi abahora bitwa banyarucare ari bo bakubwira bati nanje akayero ubu nitwe tukagura bagwe bahora bitwa bakire nabo bagacavuga ngo barakenyuze wumvirize imyidogo y'ubukene iri Bujumbura mu bakire muri bamwe bahora bitwa bakire none nko bubaza ko kubera n'abaruguru barakenye ruguru dutembere mu mihana tubabaza hariho nabuje barababwira ngo ntabara ngo genda kenye ntingo nkwereke ni ubunyene genda ku murima wanje ahantu nororeye inka ndashaka kubwira ikarusi ndashaka kubwira ibugendana ndashaka kukubwira mu Ruyigi genda uraba umuntu yitwa naka niwe aharaba aca guhisuka urime kandi ndaguhemba ntukorera ku buntu jewe si kujya ko kuba patiri ku paruwasi abantu batonda kurima bagataha gutyo jewe ndaguhemba muga nkaraba abantu birirwa bicaye hagiye Bujumbura basitana saa 9 igeze biruka ukibaza ngo batashe muhira kumbe batashe ukabare hanyuma rero ukaza wumva ubabwiye uti none ko ego amategeko mpuzamakungu avuga ko ukora amasaha 8 ku munsi kizira kurenza none uciye ufata yandi masaha 8 ugacukora ivyawe bica vyanka mugaba aho gufata ayo masaha 8 aje gukora ivyiwe acagenda kwirigara mu kabare agaca avuga kwa Kenya none wokora amasaha 8 ku munsi umwaka wose tuvugisha ukuri uhomba amasaha 16 ku munsi ukavuga ngo uzofute ibe ivyo by'umuryango ndamaze kuvyumva ko bavuga yuko nyene ivyo mushoboye kurima korora uvyerekana imifuko ingahe mugabo ni mwebwe bakanavuga bati aya ni yamahera tubaha ni yamahera mu namashinga amateka rabicarika bakavuga ati ramahera twamuhaye azosumisha ku munsi ayo ni yacakore niyo tubacatira nishari nkogere gituma ari jari babona umenga ndabamaramaje ubwa mbere baravuga bati ntazotwaka igituriro urya kuko ari gaburira ntazokwiba leta arigaburira kuko nashaka gushika nyene mu nkundire mukuru hayo ndakubwire amahera mukoresha muri bijya mu burango mbega je ntabwo kubikora no munsi reka tubaze tuvikana jewe natagwe gukora ibikorwa binteza imbere kuva ndosa mahoro muri iki gihugu kuko je naravye umushahara je nahembwa kuva ninje mu gisoda ndavuga nti je sishobora gutunga umuryango umugore n'abana baje kw'ishure kuri umushahara mpembwa ndavuga nti jewe gusuma ngira ndabingenda bigwanya ndatangura ndakora uzugenda ubaze je nahere kubusa ushaka kumenya intahe yanje genda ubaze umuzungu yitwa Ruberuto mu Butoyi niwe yagopesheje inkoko za mbere z'ibihumbi 150 imiswe nduga gato jewe kurima hoho nkiri n'umunyeshuri je narironderera nararima je mu kiruhuko ntiwasanga nicaye nafite atura amatafari nkarima je naraciye amahera yisuka yo kuba umuhede maso hariho umugambi je nagize uno musi utunze imiryango myinshi cyane umugambi wo kugwiza kurima igitegwa cy'ikizino natanguriye ku mahera dashika ibihumbi 200 none nayibwa umukuru w'igihugu je nabaye umukuru w'igihugu ikizino cyonyene cyo kugikuramwo imiliyoni zitari munsi ya 300 ku mwaka ikizino cyonyene je noroye ingurube natanguye ku ngurube zingahe zitarenga zine none umuntu yoroye ingurube gushikasha ku ngurube 500 abakoresha amahera y'igihugu ingurube ntizivyara ugasubika ziko reka nakubwira jewe natanguye kurima nkota abariko barabivuga uyu munsi urashobora kubabwira yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uburyo akoresha bene umuryango wiwe aramahera yiwe atamugihugu arimo none je no yemeje gukoresha igihugu ndayaterera abanda ngo badayaterera abantu ahubwo ndakura no muyo nimbuye ni kuvuga rero no munsi abarundi nibavyemere yuko turi ku ntango y'iterambere tuduge BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8 reka tujye ku kibazo c'igitoro mu 2024 igihe twagirana ikiganiro mwari mwambwiye yuko
ikibazo c'igitoro mugifashe mu minwe uyu munsi tuhageze n'ubu hakiri ikibazo c'igitoro ubu ndatomboye se Burundi gusa so Burundi gusa nagenda kubwire none je ikibazo naba ndababatse igitoro kigugwa niki na hantu hari robine ugenda ukavoma ugacuzana igitoro kigugwa amahera nayava nibinyere twari ko amahera ava mu mataxi ava mu makori ndabwira amahera y'amakori n'amataxi ntashaka guteza imbere igihugu tunaganda kigubare igiteza imbere igihugu n'ujya muntu yatanze ikori kuko ari kwagwiza umwimbo ndabivuze ndabisubiremo igihe cyose Uburundi butazaba bufise ico bushora hanze nabwo ntaco buzopfa buguriye hanze ariko turafise ubutari two turashora mu okay none rega umviriza nubwo mucumbisha kumwe iyo ntava hasi ndondera ikintu Burundi bwoshora umwe baza ko mamugeza amajahe ahubwo no mucumbisha kumwe sinzi iyo biba bigeze ubu nitwiko turarima amavoka kubwishi uraza amavoka bashoka ingerangana kandi nta myaka ibiri irahera nk'imyaka 3 tuvyuye umugabe uravye genda kwihinguriro ry'amavoka ari yakwasa kubu n'imiburiburi uno munsi asya itoni zitari munsi ya 40 ku munsi ayo mavuta ashoka nashoka hanze none amaheraje wumva nawe tudashobora kugurira natwe hanze ivyo tutagira uturero ducumbisha kumwe nuko tukiri ku ntango iyo tuba abarundi twese twavuye hasi nk'ubu twavuga tuti abarundi urazi narahimirije abantu bave hasi twimbe ubutare dushore ariko ngaho kuri ikibazo cy'igitoro ntidushire kure novuga no gukoresha nabi itunga ry'igihugu kuko hari nigeze igihe abari batwara sopebu mwakurira rimwe mwabagirije urumva bagiye nabo mu busuma mugaso kuvuga ko igitoro cari cishe mugabaciye baja mu busuma nabo baraciba abarundi ngorane batazi gushika no munsi ntibazi ko bari batunzwe n'imfashanyo ntibazi ko ajya amadolari bari bafise yari imfashanyo kuva mu 2015 hari imfashanyo yasora kuboneka muri Burundi cyane mu muvuga mu ntamatama mwa muri ko muntu mamuti genda usabe imfashanyo turonye amadolari none tuzobaho mu mfashanyo bizaka yose tutegereza kumenya ko Burundi bwacutse tubigiswe cinobera nitubeho mu bukene bwacu ahubwo turondere tunga natwe dutunge abandi ariko imumbona kazoza ibintu byinshi bikorwa mu Burundi bikoreshwa igitoro ni nayo bavuka muri ko muravuga nuko butari boko muravuga igitoro kitabukubwire rero banze utegere neza amasoko ntanga nguvu ndavyita amaraso mu mubiri w'umuntu imitsi ni barabara amazi mu buzima dushabwira ubuzima utagira amazi amaraso atari ko aratembera mu mubiri umuntu acapfa none ayo maraso avahe ntava mu byo bafunguye ivyo fungura bivahe sivyo warimwe none ushaka kugira amaraso utari ucupfa nuvuga rero byose intango ya byose Imana ikirema ntigeze rema amahera igitoro shaka urabe ni Dubai bagitoye mu 66 hariya Emirarabi niho batoye igitoro nici wabo bobo ntibarinze kuja kugisuma umva bace batera imbere twebwe natwe tubanze tuvuge tuti ubu rero dutegereza gusoma igitoro hako nguru umuduga igitoro gikenye reka ya madolari tuyagura gahinguriro kugira duhingura utuntu duce tudushora hanze dufise agaciro hanyuma nitwaza dusubire tugura kandi kamashini igitoro kibi cyo kugaburira imashini aho wovuze ko kibi cyo kugaburira GPV wite no kuvuga n'abantu twebwe turacari mu kwiga ingene twitunganya mu buzima bwacu ntidutane ku mwikomo utategereye ingwara rwaye ntushobora gutegera n'umuti tuje ku ikibazo cy'igiturire ngaha namwe muramaze kubivuga yuko hari kirenza abantu bariba hariho no maze gufata mu kanya twavuze abo muri Sopebu hari n'igihe mwize gukura abatwara berbe hari n'abandi hirya no hino nabo genda hariya mu mabohero ubasanga buzuyeyo ariko nagira nkubwire abo bose bagiye biturire ni kwa kwihebura nkubwira bumva ko batorya ivyo bonyene babiri yakuya ariko igiturire naho nyene uravye igiturire cari cyari mu 2020 n'igiturire kiri no munsi urabona ko igiturire cagabanutse erega ntituri mwijuru uzokwamuhura n'abanyakibi kw'isi kandi nawe ufise ingunguru yuzuye amata bagasukama akondo kurushi amata yose acasa nabi ugacuvuga ngo amata asa nabi kandi amata ariyo menshi kuruta kakondo none nk'umuntu w'umucamanza
apfunzwe yari igiturire c'ibihumbi 50 iyo singwara ibihumbi 50 biragukuje ariko habi yatwara ngo miliyari n'amamiliyari tukasanga abo ntibafunzwe ubu naho mumbwira uburazora abantu bagenda ubu bifashe mu mutwe babona aho bahora basahura basanze harugawe akaguma kagaruka nako kuko abo bantu barayaterura bagasubiza gusa bagaca bitaye mugo wa mucamanza w'50 ari mugasho ubwo ntimubona yuko hakwiye yuko uyu munsi kera mwari mwavuze ati yitaye none nk'ubu reka genda kubaza mutangura guhana reka mbwire umuntu arivye ndamufashe garukana amahera arayagarukanye ngaca ndamukura mu mabanga ibugenda ukora ivyawe nawe kuja gukora ivyiwe nuko nja kumufunga ngaca ndamuvura nkamugaburira ari nguvu zari kugwiza umwimbo banungutse iki nico gituma wumvise tuvuga tuti ubu urahora ubona iyo turiko turarekura abantu ubu ushoboye kuriha ivyo yivye turavuga tuti uyu nataje gukorera igihugu urazi nk'umuntu agwaye ingwara usanga muri hanke miliyoni 30 ku kwezi nawe mukura ayo mahera yari kugura intebe zingana nawe mukura ugasanga mwamwungururije ahandi akabandanya bya bindi mbwira umwe twoba twarafashe oya nagira ndakubwire ntari urabona kwarukubatse oya nagira ndakubwire burya ayo wirukanywe mu mabanga kubera wivye wari igiturire ni nka kujya bakubwira bati mu gisoda iyo wirukanywe ntawe usubira kuronka akazi ubu umbere namaze no kubwira n'abagwiza tunga yuko uzoha akazi wamenje nawe nyene azofatirwa ingingo zimwe ariko hariho akantu kari kudufasha kumenya abo bantu kugira ngo nabo bagwiza tunga ntibabaha akazi hari itegeko riteganijwe yuko abantu bagiye mu mabanga batetse kubanza kwerekana ibyo bafise ivyo n'abanyihugu bafasha gucunga bati cagiye muri amatari yaravuze ko afisanye none mu mwaka umwe anganuko musanzwe ingene bimeze iyo umuntu ahejeje amabanga wewe nk'ubu niyo ubonye atunze by'umurengera buryo urafise uburenganzira bwo kugenda kubimenyesha ubugenduzi bukuru bwa leta bakagenda bagaca baraba ibi afise yabikuye hehe ko turabona ivyo yari afise turaye bijya afise iyo basanze mwiperereza bagasanga ntibiboneka iyo wabikuye bojye baraguhamagara ivyo birabaho mugabo jewe ico onzi ushaka kumpinyuza aragenda agira icigwa agende atigiraje ubadosi nk'ubu ndakubwire abantu babakwiye mbere ko mutunota ko vyerekeye intwari bereye kuko ubuze ugende ubaza abantu akubwira ati naho ndenganije uhigwe ntabimenye uraza birirwa barankeza ko nabarenganuye nigeze ndanaho no mu maso ntanamuzi nkabona nyandike ngo warakoze cyane ndagushimiye ngo urumva ngo nacembo n'abantu baje baranyumviriza ngo cya kibazo canje ubu hari n'abantu baba bafise n'amafuti ahubwo kaja kubafasha ingene batorera umuti w'amafuti yabo umaze kubona rero abantu bavuga bati naho ndenganye uhigwe ntabimenye iyo ni ikimenyetso n'urupimo rwiza cyane ico ni ikintu ciza ariko kandi ni ikindi gipimo cerekana yuko abo mwizera mwebwe bashobora kuba batakorera ivyo mushaka none yego none ninde yakubwiye ko kwisi abantu arabamarayika yezo wewe muri leta yewe nta wamukorishije arimo mbega wibagiye nuko igihe bamufashe abigishwa birutse bose none ucu ntwenga jewe ngo nizera abantu ngo badameze neza n'Imana Imana urazi ko ariyo yatoye ntuze Sawuli umwami Sawuli ngo abe umwami Imana yavuze iti ndicujije kubona narimitse Sawuli ngo abe umwami yari Imana none ugomba umwana w'umuntu nka jewe aba ari jewe menya akore ubutumwa bw'ubuntu kandi nzi yuko iyi si irimo abantu aturabarayika tujye muri politike murabona mu mwaka uzahazo amatora nzitoza ariko amajwi amwe atanguye kuvuga yuko umenga CNDF isa n'ishaka kuja ku butegetsi usigara umugambo umwe sinzi mwe cyo muvuga bene CNDF bishaka cyane nawe nagihugu babishaka erega abere gihugu nibo bayitora none uko basere defide gende ntimuntore ivuga uko ntibikunda kandi umenye ko abene gihugu amatora mu Burundi n'amatora icambere agoye kwiba ariko barabagiriza ko amatora yibwa yego uhereye ku yaheruka nta kibazo aragira nakubwira mwarabonye ko twagize inama n'imigabo je nabonye abarundi bakeneye kuja kwishura nyene tuze turigisha rega sigaye ndi mwarimu uri arije nigisha ubwame n'abajiji
abakina umukino w'amatora ni bande? Hariho abazi ko abanyepolitiki abakina umukino w'amatora si abanyepolitiki, n'abene gihugu, n'abanyepolitiki bari bwo bene gihugu. Umukino w'amatora ubera he? Ku mutumba, hajya ku biro vy'itora. Umukino w'amatora ntubera mw'ikomine naka, ubera ku mutumba witwa naka. Abakinyi n'abatora bashatse rero barashobora kwanga kugutora. Ico gituma rero ntushobora kwagiriza ngo umugambwe CNDD-FDD ngo ushaka vuga uti abarundi umenga bashaka ko umugambwe ubumwe. Nuko bavuga yuko nka bamwe mu banywanyi banyu novuga abo bavuga imbonera kure baheza bwatera ubwoba baje gutora bakababwira aho batora. Mwana wa mama, urazi amatora mu 2025 narakurikiranye gushika mbaza umunyepolitike mbwira aho uvuze vyagenze nabi tuhamenye duce tuja gusubiramo amatora tuhasubiremo abantu vuga hariho kuvuga ngo aha vyarabananiye bose muri politike. Ikintu ca mbere kandi nagenda ndagisubiremo, demokrasi ntibisigura imigambi. Muvuze gutyo ntushaka kumva yuko ari nko kubagabisha kwejo canke ejo bundi mugira mufuta imigambwe twige ari mwe mwiganje mwenye. Reka nkubwire imigambwe bifuta ntawe uyifuta kiretse umugambwe w'abamenja nyene bagiye konona igihugu urafutwa ko kurumva bari umuhari wo konona igihugu. Mugaragira ndakubwire ijambo demokrasi ryapfuye hanze mu bagireki. Mu Gifaransa si baciye babihindura baravuga bati ni gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Hari jabo gumugabo. No kuvuga demokrasi ni intwaro ni yabene gihugu ikomoka ku bene gihugu kandi gakorera bene gihugu. Je ndumukunzi wa demokrasi. Je ndumva ko ntanezerewe mbona atabandi bakandida barana narabonye umwe wotora nka senere. Wotora nka senere. Oya je no tora ubundi kandi nanje ariho ndi. Urumva iyo mbaje nta umukandida hagiye senere yoza n'umukandida mwiza none urumva nta nkumi yigaya urumva bico genda kundi ariko gendura ntona Gabriel muri APD navuze nti uheresha uko mwana wume awiteguye neza kugira ngo twipima kabisa. Ariko baravuga yuko ari we mwazanye kugira ngo abaherekeze. Ijya kongere nije nayitunganije. Tuje ku kibazo cerekeye amasoko amazi imisi asha mu Burundi. Ubu kuva uyu mwaka utanguye n'amasoko yorashika nk'atana amaze gusha hari bwiyemo n'ingingozi gejo bundi bijya bintu mwebwe mubona biterwa n'iki? None ntuzi yuko n'isoko ya Bujumbura amatohoza yabaye kandi bagatora soko basanze nyene ari bagiye bageze ba nabi nyene n'ubundi bagoma bahigira igihugu cy'u Burundi hoga amatohoza araba nyene kandi mwarabonye nk'igihe isoko mu Buyenzi isha bakayizimya mwarabonye ko amatohoza yakozwe bagasangana umuntu yibagiriye ipasi yaka mu isoko. Umva nka amatohoza abana yarakozwe bategereza kumenya mbega kwijabe nta kiramenyekana mu cibitoke nta kiramenyekana utaratora ntuburatora mugase uvuga ko utari kuratohoza. Ibihugu vyacu bigize ishamwe CPGL ibihugu bitarabana giga ariko CPGL yacari CPGL ikora iki? CPGL irakomeye kuko erega burya abantu gucanamwe n'ibintu bisanzwe. Ishiramwe rafise ivyo rikora twese duhurira kuri ivyo bikorwa rero novuga nti ahubwo guhurira hamwe navyo biratuma ibintu bitayangara gusumba. Bakunzi banje nkuko mwabinsavye abo dutabariza bari mu vy'abarabo abo dufasha kuronka ubuzi Dubai mwasavye ko no bazanira cenka babwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera ndabazaniye agence yiwe ahakorera ikibanza byose hamwe ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo. Izina rya agence niri mubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusi 9. Telefone niyo ya Jacqueline amajana 257 6199 mu kubarangira neza raba muri iyi video murabona iyi video uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi hajya niho winjirana. Iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru ibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi
uba uhagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede bwo kubaka bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku miliyoni 7,800,000 yabushize ku miliyoni 6,500,000. Muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'itatu n'ine gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanyira ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3. Murakoze. Mwashikira nyene kurongora ishami ry'umugwi wa Afrika, hari benshi bari biteze ko ari ibintu bigiye guhinduka mu karere ngahe iwacu, cyane cyane ko musanzwe mutarabana neza n'igihugu cy'u Rwanda, bakavuga ati rero burya hari igihe yoca hera harya nyene bakabanza bagasubira gusubiza hamwe bwa mbere imbere yuko agenda no mu yindi mice ya Afrika nka za Sudani y'Epfo, Sahel. Ubu vyifashe gute duherenga mwebwe n'u Rwanda? Umukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika navyo nyene abantu bakwiye kumenya ico ajejwe. Ubwa mbere n'umuvugizi w'iryo shirahamwe, n'umuvugizi waryo. Ikindi niwe ari kiraro gihuza ibihugu, hanyuma akongera akaba umuhanuzi. Nk'ubu ni ukuvuga ibikorwa twe twiyemeje gukora muri Afrika, urabaza uti we ngahi wawe bimeze gute, ingorane ze, kubera ni ubwira ibindi bihugu ingere kya gihugu vyifashe. Ntutegeka, uri umuhanuzi, ntutegeka. Rero kuvuga ngo azohera he, naho ntoba umukuru w'ibihugu vy'umwe bwa Afrika, ni ikibazo kindaba ntegereza gutorera umuti. Hari intambwe mumaze kugira ko muri no misi? Intambwe muriko muravugana, murabana yavuga cyo byahagara. Erega u Rwanda ntiturigira tera kuvugana. Erega abanyarwanda urazi ko arabavukanye. Abanyarwanda barerewe gaha beshi, abatarerewe ibindi bihugu beshi barerewe. Aho n'abarundi barerewe mu Rwanda. Hari abarundi barereweyo. Nuvuga bivuga ko abanyarwanda n'abarundi nta kibazo na kimwe bafitaniye. Ni kibazo kiri mu burongozi. Indongozi nazo rero turazinanye twese. Cyo nk'ubu niyo duhuye ikibazo mbaza n'ikimvuga nti no ndacarindiriye ko mushira mu ngiro ivyo twumvikanye. Ko mutabishira mu ngiro rero ngira ngo mufisi yindi ntumbero. Twebwe rero turarindiriye ico muzoshaka nico tuzokwakira. Mushaka ingwano tuzoyakira, mushaka amahoro tuyakire. Twho twebwe nta muntu yasomborotse igihugu cy'u Rwanda. Je narabajije basi nimuvuga ico Uburundi bwobaha kugira ngo muduha amahoro, mutubwire ico muduhora. Eka ntacyo barigira bambwira. Hanyuma rero urumva twebwe turahura tukaramukanya, urabona ko hari n'igihe haba imigwi y'abahinga bahura bakavugana, bakavuga bati none iki kibuji mu misi ya vuba aho bari bigane yuko byose nta mezi yo bashikatana rahera hika atanu ni mezi. Erega kugira ngo muhure mufise ico mugiye kuvugana, none nk'uko twahejeje twebwe amasezerano yose, erega byose burya twahejeje kuvyumvikana, hasigaye gushira mu ngiro gusa. None woca uvuga ngo duhure kiretse bo batubwiye bati burya hari hakandi kantu twasanze twabaza kumvikana ko imbere yuko dushira mu ngiro vya bindi. Ico gihe baca baturya ka batubwiye bati ngo hano turangene vya bindi twabishira mu ngiro. Twebwe ntitwigera twanka. Hari n'igihe mbere ari je mpora nguma mbaza mbega ntimuri yumvira ko mwoshira mu ngiro. Nje ndabaza nabo niba babona bafise akangonongo nabo bati ntidushira mu ngiro kubera iki, namwe nimubanze mukora iki. Ico gihe twoca tumenya tuti twebwe natwe twakwiye gukora iki. Irumva rero muhuye twarahejeje ibiganiro, ntacyo batubwiye natwe twokora. Twabwiye tuti twebwe zana aba bantu muhishije bariko barica igihugu tubashira imbere y'ubucamanza,
mbere ubwa mbere bahora bavuga ngo muhava mubica urabona nk'umuntu afata umugezi wa nawe akamwita umwana wiwe birababaje mugabo akabwira nabo twafashe mu mushuhira nta Burundi sabicanyi Burundi nabo twafashe mu mushuhira bari barakiriwe imanza none ubu vyahoze niho ahubwo je ndabwira nti nimudufashe kugira ngo tuje mu yindi nzira ivyo butungane kuko ubutungane butarakora mu bisanzwe kirazira yuko ufata ingingo za politike ubutungane butarakora umva yuko nk'ubu bariko batwononera kudafata ingingo za politike kubera hariho abatarahano ejo bundi haheruka intumwa za leta ya Kongo ngaha zari intumwa z'abatavuga rumwe na leta ya Kongo iki kintu mwashitse ko nigiki kumenga bashitse bashiye bategura n'imyekano bari basiye bagiye urumva nakubwiye nko muntu arongoye ibihugu by'umwe bwa Afrika yamara umuhanuzi ukabona uti ngaha twumvise ibintu bigomba kuba nabi uramubaza uti nibiki akakubwira ngene vyifashe warabonye ko baje nari nagiye no mu gihugu ca Kongo ngiye kuraba kumenga ibintu ntibimeze neza hanyuma turavugana aravuga ivyo abona umukuru w'igihugu avuze ivyo abona nanje nkavuga ivyo mbona dusanga umuti wa vyose imisi yose n'inzira y'ibiganiro hanyuma tiriga sinzi rero ko bajya bokwemera ndabahamagara nabo ndabereka inzira nziza yuko ingimba atacivamwo uburohiro muza kugaruka kuvyo mwari mwarase ku ntango kandi mukaza kubigarukako mwamaze konona ibintu abantu kubashira mu ibarabara ni kimwe kubakurayo n'ikindi erega burya hari ahantu abantu bataramenya guhamagara abantu baje mu ibarabara hari umuntu aba yisonze acavuga ngo ndarose umwanya wo kuja kwiba atari ku mu vya politike gusa avuga ati je kwiba ndakeneye radio hajya zoca niba televiziyo zoca nibiki hari zokwibinga abantu n'abantu bibaza ingene biza gukunda ko uza guhuza rujya ruhande mu gihe bazi neza yuko mwebwe mufatanye mu na Prezida Tshisekedi je nta mukuru w'igihugu numwe tudakundana erega bavuga ko bavuga yuko byari bigoye ko nkeka batavuga rumwe na leta bizera ico babwira kandi wewe musanzwe nani humvise ko bagenda banezere ntibabonye ivyo bavuze hagiye banezere burya nico mu Kirundi bavuga ngo uranyankunyiyumviye kuko abantu barakuza amajambo bimwe vy'insako nababwira urumva bwa mbere barashobora kugira ivyiyumviro bavuga mugabo icambere mbere no bashimira ko bajyanye politike ari Kongo ubwa mbere kubona bashagira icizere bakavuga bati tugende tumwumviriza burya n'ikintu cyambere gikomeye kandi nakibashimiye cyane kuvuga bati reka twanke ivyo twiyumviye tugende tumwumviriza biravyerekana ko bafise umutima mwiza umutima wo badashaka ko igihugu cyabo gisambuka rero hajya twarahanuranye turahanurana n'ubu turabandanya reka urumva abantu iyo bariko barinjira mu kintu kimeze nk'amatati icambere uvuga uti nimuje hamwe kuja hamwe muyage nta kintu na kimwe gishobora gushikira igihugu kidatorerwa umuti kandi umuti ntutogwa n'umuntu umwe umuti utogwa na mwese muri kumwe nkabaho bororero ngene mu Burundi twari mu bihe bibi cyane ubu rero tukaza kwikubita gashi abapfuye tutakibazura n'abandi rero nivyo tuguma tuvuga tuti tuze turafasha duhanura bikagenda neza rero ndavye no munsi cuka sikibi uko ndabibona icuka sikibi hariya ikongo icuka kiri ku ngorane zo zihagaze kubwicanye ngaha mu burengero izo rero usanga ari kibazo aho niho twagira tuje kuri AFC M23 baragira amasezerano u Rwanda rwagira amasezerano na leta ya Kongo barumvikana ingene hohagarikwa intambara namwebwe nibuka niyo mwari mwagiye muri Amerika ariko uyu munsi intambara ntizirahagara mwebwe nko mubibona gute cyangwa umuntu yuko byogenda gute kugira ngo ajye amasezerano aje mu ngiro narye namwebwe musanze musire abasirikare mu gihugu cya Kongo muri byose ubwa mbere hari ikintu kinezereza iyo abantu bamaze kuronka akantu kabahuza burya ni intambwe bikomeye kuko nk'ubu niyo bariko baravuga bati dushire mu ngira amasezerano nuvuga ariho abahuza umwe wese akavuga ati shira mu ngiro undi shira mu ngiro nk'ubu ndiko ndaraba iyo bahuye ntibasubira kuri wavaho kajahe ubu bavuga amasezerano kiya rero igana intambwe ikomeye hasigaye gushira mu ngiro rero naho bazo baravuga bati
giriki kuko burya kugira amahoro aba amahoro bwegu nko kibazo cya Kongo coco ni ibintu bica mu nzira ndende kuko n'ingwano ubwa mbere ntiyatewe na leta ya Kongo, n'ingwano yatanguye kera mu 1996. Iyo ngwano yatewe n'igihugu cya Kongo, none Kongo gitorera umuti gute kandi iyo yatariyo yagiteye? Kongo novuga nti nowofasha kugira ngo bene ingorane batora umuti. Mugurumva iyo ngwano yarandukije abakongomani, irabandukiza gushika abakongomani nabo bavuga bati nanje ndahikike nshike ku nyungu zanje. Burya rero nico gituma gutora umuti w'ikibazo ca Kongo byaciye mu nzira nyinshi. Hariho inzira y'abanyekongo ubwabo na leta ya Kongo, n'inzira y'igihugu cy'u Rwanda be na Kongo. Uno munsi rero ku nzira y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo narakiriye n'intumwa ejo zarungitswe n'umukuru w'igihugu cya Kongo baje kumbwira aho bo bagejeje mushyira mu ngiro y'ibyo bategerezwa, ku buryo numvise mbere ko babigejeje kure cyane. Ndabatera n'intege mwe nimubandanye kugira ngo iyo ngwano mwatewe niba bavuga ubu niho bavuze none kijya gihe babateye kuko leta Kongo ikigiriki kandi yari yateye u Rwanda. Uno munsi rero niba babagiriza ngo hari abantu babi wanyu sibo babatumiye, icyo bakora bavuga bati turondera inzira zingene batahi waho barebe udukwege. Urabona rero Kongo iriko irakora ibishoboka byose ibaganiriza ivuga iti ubu rero nukwiga ingene musubira mu gihugu cyanyu. Kandi rero ntuzi igitangaje nuko nasanze hari n'abari mu karere gakontorwa n'u Rwanda nyene na Imvo yego hari abari muri iyo ntuze kandi n'u Rwanda ngo gwaravyemeye. Tukiri ngaho uti mbega none wowe ushaka kurya tora umuti wagiye kibazo nawe utarabutora kandi wewe nyene wafise buntu. Icegeranyo giheruka c'abahinga bawo ni kivuga yuko abo bantu ba FDLR bakorana n'ingabo z'u Burundi, bakanavuga neza yuko kandi bamwe bahora baza no ngaha mu Burundi. Hariho nabo baheretse kuvugisha mu Rwanda bavuga basigura ingene bahora baza ngaha mu Rwanda. Barabavugisha uburyo u Rwanda rurabizi ko twebwe ata FDL twigeze dukorana. U Rwanda hagera rurabizi kuko twebwe igihe cyose twafashe mu FDL twaramutanze mu Rwanda. Igihe cyose mu Burundi burya barabizi neza. Igihe tugije Kongo bwa mbere igisoda cyatwara urwego rw'iperereza muri iryantuze Etat Major General, u Rwanda niko gwatwara service de renseignement. Narabwira rero ingabo zawe ko zivugana n'izi wanje. Wabikubwiye ni Prezida w'u Rwanda Prezida Kagame tuvugana nti rero we kwabi wawe bavugana nabi wanje babwire aho bahara ba FDLR nitutabatera ucumenya ko tubashigikiye, nitwabatera ucamenya ko tutabashigikiye. Muga ntibigeze na rimwe bereka ingabo ziwacu aho bahari aba FDLR. Uno munsi je naguma mbaza ingabo z'i Burundi mwebwe hari ahantu murabona aba FDLR? Bati twe ntabo turabona. Ubu rero niyo bambwiye uko aba FDLR bari Ituri, nta ngabo z'u Burundi ziri hari ya Ituri. Abandi bari mu burere burimwo M23 n'u Rwanda, nta ngabo z'u Burundi ziri. Mugo bavugije ko hari uwo yavuze yuko yajengana ne mu 2015 undi avuga yuko yigeze kuza abaha formation kera mu mitwe. Naravyumvise ugutuka ntagutorera. Reka je ndakubwira buryo urazi yuko twebwe igihe twari tukiri mu rugamba twagwanye na Paripehutu FNL, urabaza neza icyo twapfuye. Abanyarwanda bo wumva ngo naba FDLR rw'intera hamwe babwiye Paripehutu FNL ko twebwe turi vyitso dukorana n'abatutsi, yuko rero Burundi butazoronka amahoro CNDD-FDD ari hiri. Baca babosha Paripehutu FNL ko dutera. Mbwira ingene rabo bantu bosha kudutera ko twe batwita ivyitso dukorana n'abatutsi kandi uraza abatutsi twebwe bari barimwo sabuno muzi gusa barimwo ntibatubeshera. None mbwira ingene abo bahindukiye baca baza kutwigisha. Mugabo u Rwanda ruragerageza kurementanya kugira rubwira amakungu ko twebwe turi babi, kugira ngo basigura igituma bafise bajya bariko bica abarundi, basigura igituma aribo babogekerereza. Ivyo ntibibaho. Hanyuma
iyo FDLR urumva leta ya Kongo iri kuri leta ya Kongo. Twebwe igisoda cy'u Burundi cyagiye gufasha leta ya Kongo rega su Burundi buriko bugwana muri Kongo. Twebwe twarahaye agacumu kubumwe igisoda cya Kongo turarungika ingabo ziri kuri commandement ya leta ya Kongo. Ntushobora kumbaza ngo mbega ngo batondesha gute. Jewe ndatanga ingabo muri Somalia, ndatanga ingabo n'ingabo za Union Africaine, singabo zimaze gushikaho zambara umwambaro wa Union Africaine. Muri Central Africa zishitse zambara umwambaro wa ONU, burya ntibitwa aba ingabo zo Burundi, ni ingabo za ONU muga zavuye i Burundi. Nico gituma abantu bakwiye kuza baratandukanya kumva igihugu kirungitse ingabo mu kindi gihugu kugira gitabare. Ntikigiye gutera, kigiye gufasha. Ico gihe si ico gihugu kiba kiriko kirabikora, biba biriko bikorwa n'ico gihugu. Rero kuvuga rero ngo FDLR iyo Rwanda rwagirije FARDC igisoda ca Kongo bayikora na FDLR, umva cavuga ngo n'imigwi y'abasoda b'u Burundi ikorana na FARDC, no kuvuga yo kwikorana na FDLR. Nivyo babagirije muga ntimava buvuga ngo no Burundi baranabwagiriza babivuze cyane ejo bundi barabashize mu dwi cyane yuko abasirikare b'u Burundi bariko barica abo mu bwoko bw'abanyamurenge iminembwe. Gabanze nakubwire mbere bararenza ko bavuga ngo genocide kugira ngo ibintu muze murabitegera neza. Mpere kuri M23 baji Bujumbura inshuro nyinshi turiko tugirana ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo atangwanirinze kuba. None ucuvuga ngo dukorana na M23 ubu nyene nta mezi menshi arahera jewe ntumye ko kaniki so M23 yayi Bujumbura turaganira ku kibazo gihagaze kuri Minembwe. Jewe nyene jana ubwiye kugira ngo narindaza jewe urabona telefone yanje ruguruye n'abantu turayaka. Yaranyandikiye abimbarira ngo twego turica abanyamurenge. Nca ndamubaza nti mbe wewe ko twebwe tuza hiyo twarabagenzi vyagenze gute ngo tubabase? Nico kibazo cyambere nabobajije. Vyagenze gute ngo tubabase? Acarambwira ngo nubu ntiturabasi ngo turashobora kuganira. Ntushaka ushaka ko tuganira ntingo. Acavuga ati sawa daje. Mbe umuntu akwifuriza nabi wojiwe burugiwe ntuco uvuga uti aca mfunga aranza. Ndabaza mbe ugiye Burundi baba bushaka bubona n'abanyamurenge biko kurwanya abanyamurenge bworinda kugogwa buja mu Minembwe. Abanyamurenge barahanyene hari amatungo yabo nawe we mekaniki ngaho urahatunga ibintu ko tutarabifata. Niyo tuba dufise inzigo tuba tuti twigwaneho yarashe irarasa ingabo zacu natwe rero twihore dufata ibintu vyawe. Iyo tuba turi abantu b'abanyenzigo mugabo twe hajya dufata ko warashe FARDC so Burundi warashe. Ndamubwira abanyamurenge bari ngaha iyo tuba kubanka gusa twari kubapakira amabisi basi ukavuga tuti tuvireho mugende hariya mu Rwanda. Hari ivyo turagira ntibibereyeho neza. None duca twiruka hariya tubaziza tuje kwahiga mu Minembwe. Bavuga ko mwabugaranye bakabura ico barya bakabura mu wicishije. Tuja ku kibazo cacu none kare ko twakorana neza tugacungera umutekano wakaye karere turi kumwe twese. Vyagenze gute? Tuca rusanga ni M23 yaje guteranya kare byari bimeze neza. Hari witwa makanika bumva baderejewe twarahuye inshuro nyinshi bo muri twigwaneho tuyaga gushika bavuga bati makanika hagarika abarundi turize umutekano wabo nta kibazo. Mugabo M23 maze kuza bagaca bashinga twigwaneho ikajija kugwana muri M23. Ibibazo niho vyatanguye. Abanyamurenge bari mu gice batarimwo bari kumwe n'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo nta kibazo na kimwe bafise. Ingorane ziri hehe? Ziri ku banyamurenge bafunzwe nabo ba M23. Namubwiye nti bugururire abene gihugu umusaza wa civile bajaho bashaka babona amahoro. Ahubwo bavuga ko rimwe mwabapfungiyeyo. Aho yawo bafunga gute umva bishoboka. Bafunga gute kandi hari M23 hari na twigwaneho. Hanyuma ndamubwira nti mbega burya murazi yuko bukriye ime ari crime doge murabizi iriga burya muzobihanirwa. Abasivile kirazira yuko muvangana n'abasivile muri abakombata. Umukombata rero watwigwaneho so umunyamurenge n'umukombata. Ari mugwanyi rero wo muri twigwaneho
niyaba yahuye n'ingabo za FARDC ziriko zafashwa n'abarundi bakamurasa n'umugwanyi yarashwe se umunyamurenge. Ivyo vyo kuvuga ngo wewe wumva woja kubugarana abanyamurenge hari habari muri kandi benshi bari mu gice kirimo ingabo za Kongo n'inzu Burundi bamerewe neza. Abo bugaranye kuko bavuga bati twobarekura bakagenda bica vyorohera dushaka yuko FARDC ni yaturasa habibombeza kugwa ku basivile butushe tuvuga ko baraje abasivile ni bouclier ime ikuniko vyitwiza. Ikibazo cyari tabara cifashe gutu Dede tabara bari mu Rwanda kandi u Rwanda rurabigisha igisoda ukabaha ibigwanisho bakabagaburira baba mu makambi yabo eta majoro general nihiri niyo mbarurazi niho bari nivyo twaba turababwira ruti none ubu gutuka ntagutorera ivyo murabifitiye ivyemezo none bo barabihakana urigira wumva u Rwanda rubihakanye yano byase gutukana naho no Rwanda bavyemera ko bafise ingorane bafise no kubarekura ngo bazi Burundi niba bapanga naho bavuga bati tubatunganye neza baze batera Burundi. Abarundi bari maso abazi ingene bameze abarundi barya bakaravye emwe niba bari aratunganya ati ndabatunganye bazotera Burundi mugabo hari igihe bazorinda basaza nkuko bikeka ngo FDR barashaje badateye u Rwanda nabagiye bazosaza badateye Burundi nibazana emwe tuzobakiriza yose tuzobagaburira kuvyo batuzani. Ego ku ntambara ziko ziraba muri Sudan no muri Sudani no muri Sahel mwebwe nk'abarongoye uyu munsi cyangwa ry'umwe bwa Afrika uriko murazikora kuri murazi yuko ubumwe bwa Afrika umugambi dufise nuko dutegerezwa ingwano muri Afrika zitegerezwa guhagarara. Jewe murazi yuko banangize intumwa idasanzwe mu bihugu vya hariya muri karere ka Sahel. Rero twebwe ico dukora n'ubu nakubwiye ntuza kuba amategeko urabafasha. Icyo ufasha rero bwa mbere nuko dushaka ko umuti w'ibibazo vyose utogwa biciye mu biganiro. Rero muri karere ka Sahel ndabaze kujayo turaganira na cyane bijya bihugu nyene bibangamiwe kurusha watwara ico gihe yarujya wa Burkina Faso turaganira ndumviriza ingene ibintu bimeze ndagira impanuro ntanga ndumva yuko hari ikibazo bahanganye ni kibazo citerabwoba barahanganye naco ico kibazo naco kugira gitora umuti niko gitegerezwa yuko ibihugu vyose bijya bigize kajya karere vyogira urunani nabo nyene niko babibona kandi na je niko nabibonye mu gihugu ca Sudani naho nyene tuhabahamagarira kuja ku meza ibiganiro. Sudani y'Epfo ikibazo gikomeye kihari nuko bagumye mu kiringo umengana infate kibanza hariho umwaka batubwira bati tugira tuje mu matora hanyuma katubwira ati amatora yasivye kubera mikoro make usanga rero ibibazo bihagaze gutyo. Hari ico mumaze kubikora ko muri no misi mumaze Sudani nta kindi tuyanura kuja mu matora erega umuti wibazo vyose bujana amatora. Hanyuma ejo bundi umushikanganje w'imigenderanire w'Uburusiya yaraje ngaha mu Burundi yazanywe n'ubuhe butumwa yazanywe n'igiki cyari cyamuzanye ngaha. Urazi yuko himirije inama ya Afrika n'Uburusiya bwambira abazanye ubutumire no kuvuga ingene bizaba bitunganijwe. Rero nka jewe nsanzwe ndongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika umva yuko abari kwaravuga kuko ni jewe nzoba ndi kumwe n'urongoye iyo nama Uburusiya na Afrika umva rero tuyirongorera hamwe birumvikana ko rero twategerezwa kuvugana ingene zavyifashe ingene bizogenda turizeye ko rero iyo nama izogenda neza. Ya hariho abantu benshi bagiye biyumvira yuko Uburusiya bwaba buri kuberegera ngaha kugira ngo hashire naho ukuguru kubera mwegereye Kongo ko nabo baba bashaka kugira ico baronse muri Kongo murazi ko igihugu ca Kongo ari igihugu gito. N'Uburusiya nta kuguru bufise mu Burundi. Ambasade iriho barafise kuguru mu Burundi no cyane ko kubera gishaka gushika muri Kongo hari ubutare kubera musanzwe mufitaniye n'imigenderanire myiza none. Ushaka gukorera muri Kongo uca kumugwa mukuru hari ndongozi. Nire abarera atagorane bafise
bocikisha sati boca ibujumbura turifitaniye imigenderanire yacu washaka mu migenderanire dufitani n'ivyo bijanye bwa ubutare bibe ibijanye n'amagara y'abantu ni vyinshi dukorana n'Uburusiya. Uburusiya hariho abagwiza atunga b'Abarusiya bari ngaha mu Burundi mbere muri mu vy'ubutare nyene bari mu vy'ubutare hariho abandi bari mu bindi novuga yuko Uburusiya tufitaniye imigenderanire myiza. Ego hanyuma imyaka 6 myinshi umuntu yovuga yuko murushe 2026 kuva mugiye ku butegetsi ibintu mwigiye muri ubu butegetsi mwumva nakazi karuhisha ugahanura umuntu ko nawe yogerageza akahaja canke ibintu abantu babimenya bigiyemwo genda babwira nti uwumva yuko ashoboye kundusha naze hanyuma abenegihugu bamugomwe kuvuga ngo kuruha iyi si uzokwamurushe iminsi yose kuko ni isi y'ibikorwa. Rero ntushobora kuvuga ngo ibi biranduhishije umuntu azoruhuka agiye kuruhuka nyene ashitse ukazobona ushitse mu buruhukiro uzoba ugiye kuruhuka. Prezida Evariste Ndayishimiye muri akazi akora aronka akaryo k'umuryango akanya k'umuryango ubuze umwanya w'umuryango ahubwo n'igihugu ntacyo batwara kubera kubwira bati udashoboye gutunga umuryango wawe washobora gutunga abandi. Nico gituma rero ubanza kumenya yuko umuryango uriho abana mukaganira je noneho urabona niyo ndi muhira je menga nibereye mu buzima nyene bw'umuntu asanzwe abona nuko rutarahurira hariya mu mitumba ndiko ndigira sport nigira nitemberera abana ni papa ntiyigeze areka kuba papa w'abana kandi bararonka umwanya tugaganira nta ngorane. Hanyuma urabona no kuronderera umuryango je ndazovuga ngo umuryango ntupfe n'inzara nkavuga nti ntegerezwa kuronka ivyo nimbura bagiye bafungure neza. Mu bana bawe hari ubona ashobora kuja muri politiki ubona ati uyu ndabona umenga arakurikira nta muntu n'umwe atamunye politike bana mwana baburavye ati oya naje ndagira kubwire nawe uri umunye politike nabana banje n'abanye politike nta muntu n'umwe abakuriye satari umunye politike ari abantu bigirisha bacese n'umunye politike ndabikubwiye urabo ahubwo uvuga uti ubona abana bawe barakerebutse ku buryo bashobora kuvamwe abantu ico rero cebeza no bashigira ntaje abana biwanje ndabona ko bakerebutse kuko ni nindero kuko indero y'umwana iva hasi kuva hasi umwana akura tumwereka inzira ukabona yuko akura nyene akerebutse kuko abana je ndababwira yuko umwana amaze gukwiza imyaka 18 kiza gusubira gusaba umuvyeyi. Je rero w'abana biwanje nta mwana ashikanye imyaka 18 ndabona ariko arasaba ngo mpa amavuta ngo mpaka urasanga utuntu ari watwigurira tujya yikenereye twiwe ivyo bakora birakurikiza amategeko buryo ejo bitazohava bikwega baraba ati ubwo ntivyakozwe kubera se wawe yari none ko atari abakomisiyonere rega kugira ibintu biri mu buriganya nibijya abadandaza abakomisiyonere nibo bakorera mu gipfungu. None nk'ubu nguhe karorero nk'umwana mukuru n'umworoza akomeye cyane amahera arayafise arashora ingurube ukabona ko arose amahera haruri miliyoni 100 akazibona umukurikira asanzwe mwarabonye igihe nariko ndabibikorwa byo gwaruka aho yikorera amavuta abakenyezi bisiga mu mishatsi akavyikorera akayashora wenyene ari we yayikoreye kuva ku ntango umva nkuwo ntogwiza tugana ruzoja kuvuga kwa mahera yakuye he yafashe tujya tuvuta teranya muringa teranya uwire sasera ari we yayikoreye agaterateranya bimwe by'amasoko bashobora kuronka amasoko nkeka kubera bana biwanje nta vy'amasoko bajamo ahubwo baza kumurondera. Iyo rero umuja kugwanira amasoko nta muco utanga ibiture cyawe ugakoresha igihagararo cyawe mugabo ari ibintu vyawe ahubwo ababikeneye baza kubirondera. Hariho n'uwundi yishonera impuzu kandi ndabona ko yigeze amahera. Hariho abandi bakiri batoyi umugu ubona icagamije icashaka. Urumva rero abana je sindabigisha kuzoba abakomisiyoneri sindabigisha kuzoba abadandaza ndabigisha kuba abagweza atunga nkaje. None nk'ubu je yose nshoraga ivyo nimbo none cuvuga ngo bashorera ngo kubera igihagarara je muramvuga ndafise umugambi wo kurima ibizino birashoka
ntaraza ubundi ashore nawe abirime kandi abantu ndababwira birime ari imiziro birimwe amahera muga ntibemera kubera birimwe umuruho kwa muri kurakurikirana cendorora ingurube ugasanga ubu nka World Vision ugasanga irangurira nk'ibibuguru nk'amajana 2 ku kwezi urumva none ngaho je mbangiye mu by'abasoko n'igihagarara World Vision iravuga iti tujya duhe ingurube abene gihugu nihe tuzozikura ahari ihinguriro ry'ibibuguru ni heje ndafise centre nese baca baza ndorora inkwavu jewe abantu baraza kugura inkwavu imivyaro uko jewe norongira mvyaza imivyaro y'ubwoko bwiza Prezida Evariste Ndayishimiye bafisa ko n'abakazana uwo munezero umeze gute numva ko none ubu mbere ndi umupapi ubu ni sekuru none uraronkera umwanya umwuzukuru maze kuronka umwe mugabo ndazi ntandwi hera ataje kundamutsa sokuru akomaza kundamutsa ni vyiza n'abakazana urumva abakwe bose usanga turi kumwe n'abana bo mu rugerega kandi teje nta kibazo mfise n'abana yego murakoze cyane mu Prezida umwana niyo nkuru ikiganiro cy'imbura imbano cy'uyu munsi kigaruke ngaha naho ubutaha mwari kumwe na Siriyake muhawe nayo BBC Gahuzamiryango mu karere k'ibiyaga bigari Imvano muri Afrika iri ni tangazo n'amantanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha ni promotion y'akazi Dubai rivuga ngo turakeneye abubatsi abafundi 50 ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje barakeneye abafundi 50 ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede 200 abafundi bagahembwa 1300 abayede bagahe icyamadiri hamo avunjwa amadolari 350 hanyuma abayede 200 bagahembwa 300 ku kwezi aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires hanyuma abayede barabagaburira ariko hariho naho batagabagaburira ibi kugira ngo menye byinshi cyane kuri ibi hamagara 61 99 79 49 hitaba uwitwa Jacqueline plus 257 61 99 79 49 guteranya 257 69 je nimero zanje zo murazizi ni Daniel Mugisha 358 iyi ni promotion iri kiraba ubunyene musha mwibaza ati ni kwera iki Daniel Mugisha hisemo kuza aratwereka aho duca mu kuja Dubai impamvu nuko nubwo ntobikora abagiye Dubai ntaberetse aho baca nizeye bahura n'ivyago nkabatabariza nababaza nimero z'abakoresha bakazibura hano rero haciye inyungu ihari yego ntubugiye mwijuru mugabo hari ugiye byibuze bafise nimero zaho hamwe bibacanga abandi bakabura nimero telefona ujya mu boss kubera ko tuba twarahanye amasezerano yuko mukozi agize ingorane ndamubaza nasubiyemo si mwijuru nta vyera ngo de ushobora guhura n'ibibazo n'ivyo mugabo ico kibazo gishobora gutora inyishu namanzana ngahisha ntahe zabahuye n'utubazo dutandukanye tukabitora inyishu kubera yuko mbashobora kubahamagara nisunze amasezerano dufitanye nimba kane ugenda Dubai rero kurondera ubuzima kugira ngo mwiteze imbere genda muri Angel Flyaway Travel hanyuma bagufashe ikorera ngaha kwibarabara rya Saint Michel muri centre ville Boulevard de l'Iprona neza kwiyiri pangarte kuri rya barabara abantu baca hejuru imodoka zigaca hasi hajya uhageze ucubona galeri ririya ugaca winjira indani muri D inomero 9 uhasanga Jacqueline umwe wa mukenyezi yama abafasha buri munsi